munsi kw'isi yose bariko bararira bafise ingorane z'uburyo bwinshi. Abo rero Yesu yantumye kubabarira yuko Yesu agomba gukorera igitangaza. Arakubaza urizwa niki? Haleluya. Hari ariko arababaza urizwa niki? Yumvire rero ikorarira ikikuriza icyo ari cyo cyose cyumvirize. Yesu agomba kigutabara. Haleluya. Imana nihabwe ikintu. Uri korarira Yesu ariko arakubaza urizwa niki? Haleluya. Urizwa niki? Ushaka iki? Ko napfuye nkazuka. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi speciale ku bantu bose bari hano. Imana igomba yuko ata muntu n'umwe azasohokarira. Kandi Yesu ashoboye bingahe? Bangahe mwizira ko ashoboye byose? Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Arashoboye byose. Urizwa niki? Urondera nde? Yesu no munsi agomba bigukorere. Ndabizi neza Yesu agira bigukorere. Yesu agomba bigukorere. Haleluya. Akubaza turizwa niki ga mwana wanje? Uno munsi amosozi agira here. Twaronse wa munsi urutindi iminsi mikuru yose. Twaronse umunsi w'Ipasika aho umwami yororotse. Ubwo wakaza akiyereka abantu. Ngomba twiyere. Uzimpundu semere era yaneshe. Yashise mu bwiza iwe omera amashi. Haleluya. 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 Turongeye kubifuriza Ipasika nziza. Isi yose ikwiribuka ko Yesu yapfuye akagira gute? Akazuka. Natwebwe nyene turiko turibuka iryo jambo rininiya. Ku mwami yapfuye akazuka. Haleluya. Hanyuma rero uhereye umunsi azuka abantu bagize uruhagarara kuza kuraba koko ko yazutse. Badusomeye kuva ku gice cya 20 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20. Hanyuma barashishikara kugeza ku murongo w'10. Hanyuma murongo wa 12 uyu mugenzange niwe yaciye busoma kugeza ku murongo wa 18. Aho nanje niho nari nahawe. Imana nihabwe cyubahiro. Haleluya. Twongere dusome ya 20 igice ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 murongo wa 11 dushishikare tugeze ku rujya murongo wa 18. Yesu nashimwe. Nsabe umwe ansomere. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Mariya yarahagaze kumva arira. Ariko ararira arunama arunguruka mumva abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambirizo
yaha ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati mbega nyina wanje urizwa niki? Nawe ati nuko bakuye umwami wanje nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ivyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera iki? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho. Aramubwira ati mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangiraho wamushize ndamukureyo. Yesu aramuhamagara ati Mariya. Nawe arahindukira amwishura, aramwitaba mu Giheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire, utagira duge kwa se ari we so, uti ku Mana yawe ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, abadondera ivyo yamubariye. Imana dufashe. Mana nihabwe icyubahiro. Turongeye Mana guca bugufi munsi y'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye. Ijambo ryawe ryaremye ijuru n'isi. Ijambo ryawe niryo ryaremye ishengero. None ishengero riri hano Mana ririko riraguhimbaza. Nanje mwami wambaye ko noshingira indahe y'amajambo y'ubugingo. Mu izina rya Yesu Munyanazarete. Aka kanya mwami turacecekesheje. Ajya amajwi yose azayongororera kugira ngo ijambo ryawe rice mu gutwi riseruke mu kundi. Mu izina rya Yesu, mu izina rirengeye amazina yose, turagomba mwami Imana yuko abantu baba batahura neza uyo Yesu babonye. Uragahezagirwa Mana, uragahabwa icyubahiro. Turagukengurukiye muri byose mu izina rya Yesu mwami wacu ari mu ijuru. Amena. Hanya twabonye Mariya Magadalena ko yahangayika ariko ararondera, agenda arondera. Aho hantu aho twajya muri Isirayeli biraneka ko hari ndimo icyo gihe. Rero kandi hambavu yaho kure hari Nyagihanga, hari aho bahamba abantu, hari mu mizimu. Hanyuma rero uyu ariko arakomeza ati ngomba ndaba umwami wanje, uko twumvise ko yari yamusenze ngo abadayimoni ndwi. Hanyuma rero niho rero Yesu nawe yaraho. Yesu yariko arazuka agomba kugenda mu ijuru. Yesu araza ati uyu mwana wanje ntiyohangayika, uyu mwana wanje nakuye mu badayimoni yohava bamusubiramwo. Acara abanza ararindira igikorwa yariko arakora kugira ngo abanza mwiyereke. Umurongo wa 16 Yesu aramubwira ati mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera nde? Haleluya. Ntiyari yamenye ko ari Yesu. Aca aramubwira ati nyina wanje urizwa niki? Urondera nde? Nabo rero niyagira ati ndondera umwami wanje Yesu Kristo. Numvise yuko no munsi novugana namwe nguko nanjye navyiyumviyemwo. Uyo natwe hari abantu no munsi kwisi yose bariko bararira, bari ba Mariya, bafise ingorane z'uburyo bwinshi. Abo rero Yesu yantumye abaraha kubabarira yuko
Yesu agomba gukorera igitangaza. Arakubaza, urizwa niki? Haleluya. Ariko arababaza, mbega nyina wanje urizwa niki? Yumvire rero ikorarira ikikuriza icyo ari cyo cyose cyumvirize. Yesu agomba kigutabara. Haleluya. Imana nihabwe iki? Hari nimwe na mwebwe nuko uri korarira bijya byakugoye byananiranye, ari naho n'abajije biro bikabananira. Yesu ariko arakubaza, urizwa niki? Haleluya. Urizwa niki? Ushaka iki? Ko napfuye nkazuka. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi speciale ku bantu bose bari hano. Imana igomba yuko ata muntu n'umwe azasohokarira. Kandi Yesu ashoboye bingahe? Bangahe mwizira ko ashoboye byose? Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Arashoboye byose. Urizwa niki? Urondera nde? Twese twaje kurondera nde? Twaje kurondera nde? Twaje kurondera Yesu tumwitureko. Ingwara n'ibinaka niki bitugoye, tuje kuri we. Umutwenzi naronse ingorane, ndagira ingorane, ndagira simbyuka. Ariko ndabaza Yesu, mbega Yesu, ko mbizi wambara igihe cyanje kitaragera, none ibi ni biki? Ndamubarira amajambo atari makeyi, kwiherezo numva birarenganye. Yesu nashimye. None nje kumushimira, none nje kukubarira nawewe. Amena. Urondera nde? Urondera nde? Ari hano. Haleluya. Hanyuma rero Mariya ntiyari yamumenye, ntiyari yamubonye. Asa na twebwe kenshi ntitumubona. Turapfa kumusenga tukamuvuga ariko tutamubona. Wowe mumeze nka mwene uko. Ngomba ndakubwire. Yaraho akagira ngo n'umurimyi, yaraho waho ntiyamubonye. Ariko Yesu amubarira ijambo rimwe. Amuhamagara mwiki? Amuhamagara mwiki? Amuhamagara mwiki? Aravuga ngo Mariya. Ariko iki? Uruhoni akubariye ati Mariya. Acha mubona rero ko ari Yesu. Bangahe bagomba ko yobahamagara? Amen. Niyaguhamagara uruhuni ruza guca rukuvako, utahura uguhamagaye uwo ari we. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Uruhuni rumuvako mu maso rako, aca amenya ko ari Yesu. Hanyuma aca yirukanga rero amubonye ko ari Yesu, ngo amwitaba mu Giheburayo ngo iki? Rabuni. Agenda kumubumbira. Yesu nawe ateka, reka ndacaduze kwa data. Yaragifise iki? Yaragifise iki? Yaragifise amabanga. Murabyumvise? Yaragifise amabanga yo guhumanura. Yari yavuye mu isi, bari bamubonye ba Herode n'ababasoda n'amanaka. Hanyuma rero
kandi ngo agenda ikuzimu naho nyene baramubona ko yazutse. Bari baramurindiriye bazabona yaje. Yarakiduze mwijuru kwiyerekana ko yaranguye cya gikorwa bamutuma, ko yacunguye abantu. Haleluya. Hanyuma rero akiriko aragenda abona umuntu wiwe ariko ararira. Inde Mariya. Abona Mariya Magadalena ariko ararira. Teka sino ugenda mwijuru ntabanje kugira gute? Ndabanje kumugira gute? Kumwiyereka kugira ntahava zimira, ntahava humuka kuri bya bisigo byari byaramuboshe. Aca banza gushira ngamabanga yiwe. Mariya Magadalena mubonye rero cagenda kumugumbira ne bateka ntunkoreko sindarangiza ibanga, ndacari mu bintu bikomeye. Haleluya. Havuga ngo ngiye kwa data, ngiye kwa data ari weso. Mariya agenda rero barira abandi ko nazutse. Imana nibahezagire. Yesu yaragize gute? Yesu yagize gute? Yarazutse. Icyo no gusaba nanjye cyamshitseko nuko wosenga Imana uruhuni rukagira gute? Ukabona nde? Umucunguzi wawe. Bangahe mugomba ko twongera kumubonako? Haleluya. Gorora amaboko abantu ugomba ko dusubira kumubona ubundi bushasha, kandi umenye ko ashoboye byose, ko atakintu na kimwe atogukorera. Haleluya. Ikaba ari indwara yananiranye, dogiteri yaramunaniye, ariko Yesu aho muhurira ikikubako. Amaganya manaka yakunaniye, Yesu aho mubonanira bica bikubako. Haleluya. Abagomba kumubona rero barapfukama. Haleluya. Aba bantu Mana bagomba bapfukame. Amarabaragiro. Ufise nk'urubanza rutacitse. Umuntu yasenze Imana ataronka kana. Uno musi Yesu yakubajije urizwa niki? Wishuti ndirimba mu bandi ariko nanjye sindaronka kana karira. Yesu no munsi agomba bigukorere. Ndabizi neza Yesu agira bigukorere. Yesu agomba bigukorere. Haleluya. Akubaza turizwa niki ga mwana wanje? Uno munsi amosozi agira here. Twaronse wa munsi rutindi iminsi mikuru yose. Twaronse umunsi w'Ipasika aho umwami yororotse. Ubwo wakaza akiyereka abantu. Ngomba twiyereke. Ninde agomba kamwiyereka? Ninde agomba kuza kwa Yesu ngo mwiyereke? Umubarira ibyawe ngene byanimwe. Ngwino kwa Yesu. Naya majambo narimvise. Haleluya. Umwami yantumye hari habarira. Hari abantu bariko bararira. Uno munsi ntagomba gutahana amosozi. Ngwino bihinduke katika jina la Yesu. Uno munsi agomba bihinduke. Turaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Turaguhaye kaze. Uruhuni rukuve ku maso akwereka agakiza kigorogota. Amena. Uragaheza gigwamana. Uragahoraho. Uragaheza gigwamana we. Uragaheza gigwamana we.
turaguhaye kaze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwegerane, mwegerane, mwegerane. Haleluya, amena. Gigwa imbere, gigwa imbere. Haleluya, mwegerane, mwegerane. Amena. Sifa kwa Yesu. Komeza, gigwa imbere gatoya. Haleluya. Tamara baraki. Yesu nushimwe, Yesu nushimwe, Yesu nushimwe. Amena, amena. Yesu nushimwe, nushimwe. Amena. Wiyereka umuntu wese umubaza uti mbega mwana wanje urizwa niki? Uno munsi amosozi yawe ngomba ndayahanagure. Haleluya, amena. Aramubaza ngo urizwa niki? Urizwa niki ko ndi hano? Amena. Yesu nahabwe icyubahiro. Urizwa niki? Mwana wanje urizwa niki? Amosozi yawe agomba yahanagure. Amena, amena. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya, amena. Yesu, 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 Yesu. Sigaho gucurumba musangi Gologota, ufukame wihane icyamu ubambishije ibisonga by'amahwa nicyo gitsibo ciwe kandi inkovu z'imambo nizo zamumamini. Mwami ndakwizigiye, mukiza wanje mwiza, nunamye imbere yawe. Mwami Yesu nkiza ubu. Haleluya, haleluya. Mwami urakoze, Mwami urakoze, Mwami urakoze, Mwami urakoze. Haleluya. Mwami, Mwami urakoze. Mwami, Mwami. Mubaze icyo yifuza, mubaze icyo agomba. Nta kindi arondera, agomba kubarira ibyiwe. Takira bayidoria. Yesu, 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 Yesu. Rabara giroria. Ngaba abantu bawe baraje imbere yawe Mwami, bari n'icyo bagomba. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Uno munsi ugomba umuntu wese utahe uruni rwamuvuyeko, yabonye Imana. Toria glory. Amena. Urakoze mwana w'Imana, urakoze Yesu, urakoze.